uya none ahanyene turi aha jewe ntwicaye aha muri iki gihugu cy'u Burundi barahara ariko je vraiment ntabonze urazi ko nisaziye sinciruka cyangwa wase kubavuga ubazi oya jewe ntuhavuga none ivyo ntwari je ubu hari ico ncera akantu wagumye uvuga uti akantu wagumye uvuga uti harinda kuba igihugu icuka gituma abantu bahahurumbira ewa wewe uri secrétaire général de l'état nyene icubahiro nguri muzicare mu vyiki arafise abakozi murafise abakozi jewe sinshaka kwivanga mu bitanda ntoze aya internet igakora ijana kwijana hanyuma les affaires ntushobora gukora les affaires muri iki gihugu udafise internet imeze neza iyo uvuye muri Tanzania ukinjira ngahi Burundi les prix ni multiplié par 20 30 none ivyo bintu ni ukuvuga ko bizimvye cyane ngaha kubera iki nuko babizimbuke rero c'est possible kuko je hari habo twahariri ne bagire gute kugira bizimbuke ega nako nyine bakeneye acha ntibivugirwa ngaha oya izovugirwa ahandi reka rero tugaruke reka tuje rero kubera igihugu kiya gihe abene igihugu baratanga amakori bagononokewe umva rero ndakubwire niwe uvuga kiya gihe ni ryari gihe nari ndahari gihe wari mu baganza shawara twenza wewe ntawe no kwifuriza gutwara nka kiriya gihe oya kuko igihugu ni cari kiryoshe kiryoha gute igihugu kiryoha gute igihugu kiryoha iyo kiri mu mutekano abanyagihugu bagakora ukabona bahita batwenga ariko iyo uvuye ngaha uduka mu Bugarama ukagenda ivyatsi biri mwibarabara bya byasi biri mwibaraba ndashobora kuvuga ngo ni byiza nibindi igihe wari umukuru w'igihugu amakori yaratogwa agaca tumbera neza hajya mu isanduku ya leta niyo yaza abari ngaha barambera temwe twaratoza amakori hariho abantu batari amakori buri mezi 3 twarakora inama ya inspection générale de l'état hanyuma twari dufise urutonde rw'abantu bari arotara twarabiruka inyuma bayatanze yacagenda muri caisse de l'état nyine icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi nyine icubahiro mama Burundi banyakubahwa mwese bakozi b'Imana mwebwe mwese mujeje amabanga Imana yabahaye mu cubahiro cyanyu yabahaye no mu iteka yabateye tugira amahoro n'umugisha uva ku Mana tuna kanyamuneza ntangere muri kano kanya gutegwa iteka muri kino kiyago c'akavuna musase murano masengesho y'akavuna musase kugira ngo tuganire n'aba batumire bari hano ari nabo nagomba nongere nibutse naho benshi cyane mwesi muja mubazi hari president Domitien Ndayizeye yahoze ari umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yaranabaye n'umukenguza amateka inyuma y'ayo mabanga hanyuma kandi yaranaserukiye n'u Burundi mu mirimo itandukanye mu makungu none no munsi numutumire muri kino kiyago president ndakuramukije ni ugira Imana ugira imigisha ugira n'imangazini n'imbwa zo kuyicunga amen nawe Imana iguhezagire hanyuma nagomba kandi kwakira Bishop nawe ni Honorable Emmanuel Sinzohagera nawe ni umukozi w'Imana mwishengero Methodiste ini mu karere k'ibihugu bitari bike ya hano muri Afrika y'ubuseruko akaba kandi yarabaye umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi Très honorable ndakuramukije murakoze cyane mwubahwa natwe turabaramukije umusanga amahoro y'Imana mwakoze namwe kwitaba kino kiyago kumbure mu gutangura mpereye kwa president Domitien navuze ko yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaraheje kuba mbere icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho yari yungirije president Buyoya nagira mbaze gatoya president Domitien mbega iyo tuvuze ngo abaganza umuntu yokumviye
abaganza ubivuze mu ijambo rimwe ubusanzwe wari ukwiye gushiraho karangura aganza iki shirako karangura uwo muntu barije ngo aganza iki inzu abantu iki Bibiliya twasomye mu gutangura igisomwa cy'urufatiro Bibiliya itubwira ngo nuko mwese mugamburukiye abaganza byumvikana ko ari abaganza abantu n'ibintu. Murakoze rero umuntu aganza ubwa mbere na mbere tugomba kumenya yuko ari umuntu atowe mu bandi avuye mu bandi hanyuma umuntu agaca abandanya yibaza ati yatowe mu bandi gute kuko arashobora no kuhishira akavuga ati jewe ndabaganza icyo ni cya mbere aho rero ni waba yitumye iyo ari wahishize iyo atumwe n'abandi n'imiburiburi abafise icyo ategerezwa kubakorera nabo nyene bamusavye aho rero naho nshobora kugarukira none kuvuga ko abaganza ni kuva kuri nde gushika kuri nde kuva kuri mutoyi gushika kuri mukuru uti kubera iki kuri iyi si turimwo ahantu hose hari abantu ahantu hari igihugu kugira ngo bashobore gukora barakeneye umuyobozi atwara abandi ukuntu ajaho rero nivyo tugomba kujako cane cane nayo ubundi iyo umugwi kanaka uraho ntuba ufise abantu bawuserukira cyangwa bawuyobora abo bantu baca bacika impehensa ibyo rero ni ibintu atari by'ubu ni ibyo kuva kera uretse ko uburyo bwo kuja imbere y'abandi bwagiye burahinduka uko ibihe byagiye biraza birazwi neza yuko kuva na kera narindi abakuru baba b'imitumba bamyeho uretse rero n'imitumba mu rugo hajya mumaze kuja hamwe muri babiri reka haraba nk'umushefu kandi muri babiri ibaze rero iyo mubaze kuba benshi ndagaruka reka nsimbire kwa honorable Sinzohagera nta kuganza kutava ku Mana abaganza bose n'abakozi b'Imana. Murakoze cyane ikibazo ciza cyane mu bisanzwe mu ijambo ry'Imana nk'uko ribivuga nta kuganza na kumwe kutava ku Mana mukeneye muze gusoma mu gitabo ca Danieli igice ca 2 umurongo wa 21 Imana niyo ihindura ibihe gahindura imyanya ikimikabami ikimukura n'abandi mu maso y'abantu ushobora kuza ashobora kuboneka kari mubi mugabo hari n'igihe usange Imana yadungise nyene uwo mubi nyene kugira ngo akosora abantu navyo birabaho rero muri make kuko Imana niyo nimba twemera Imana kuko byose bifatiye ubwa mbere kukwemera nimba twemera ko Imana ariyo iganza ibintu byose irinze ireka umuntu akaza iyo yoba zananye hose peu importe uburyo yoba yashitse ko Imana ikabireka bikaba nuko by'ukuri iba bifise intumbero kuko ubuganza wese mu gihe kanaka abafise intumbero kandi nkuko ibihe bigenda bikuranwa burya abaganza mu bihe kanaka n'ibindi bihe bigenda bibisikanya rero mu bihe hari gihe Imana ivuga ati iki gihe abantu bakeneye ko barongorwa n'umukomanda umugenerali kubera ko hariho intambara zizaduka ivyo kabireka kindi gikavuga ati hakeneye yuko haza umuntu w'impore atari umugwanyi ivyo navyo birabaho rero jewe ndemera yuko ukuganza kose peu importe uko abana bantu dushobora kubibona canke uko dushobora kubona umutegetsi kanaka abari we arongo ico gihe ashobora kuba akora amarorerwa mabi canke ashobora kuba akora vyiza mugabo muri make ivyo Imana irinze ibireka bikaba aba yavuye ku Mana abafise igikorwa c'Imana ariko arakora yego cyane musomye ijambo ry'Imana hari gihe Imana kugira ngo ihane abanyisirayeli yabahagurukiriza abarongozi b'abanyamahanga kugira ngo babahane bakabakubita mu ntumbero kugira ngo basubire bagarukane umutima wabo ku Mana
rero nico gituma ubwanje umurongozi wese arinze by'ukuri ajaho aba ari umukozi w'Imana peu importe uko twebwe tumubona yuko mu maso yacu kimbure atabere mugabo mu Mana kuko ingene Imana iraba biratandukanye n'ingene twebwe n'abantu turaba. Murakoze. Umukuru w'inama nkenguza amateka arashaka umukozi w'Imana kwe. Ico ni ikintu cyoroshe vraiment. Ubundi nsomye rino jambo harimo ico twita la théologie du travail. Iri jambo Paulo yandikiye bavukanye biroma harimo la théologie du travail. Iyo tuvuze umukozi w'Imana abantu benshi usanga twirimita kwa pastori, kwa patiri, kwa nde, ariko iri jambo batwemwo loteme itwereka yuko buri muntu wese ku gikorwa cyose aba ari karakora n'umutoza kore n'umukozi w'Imana. Umuntu wese umwarimu n'umukozi w'Imana, umuganga n'umukozi w'Imana, umukenguza amateka, umushinga amateka, uwari wese kuko aba ari tegeza gukorera abene gihugu Imana yaremye acece ku mukozi w'Imana. President Domisi umukuru w'igihugu ari umukozi w'Imana oya cyane wewe ategeza kuba ari umukozi w'Imana, ategeza kuba ari umukozi w'Imana, ariko muri ko murangora kuko jewe iby'umukozi w'Imana ntabyo uzi. Je sindi pasteur cyangwa ngo mbe musenyeri, ariko ndi umuntu nkunda abantu kandi ndibaza yuko ari vy'Imana isaba. Ico ni cambere kuko ntugomba kuba necessairement umukozi w'Imana, ugomba kugira umutima runtu, umutima wo gukundana. Utewe n'abakozi bitwa abakozi b'Imana ko bakora neza y'abendera ndakubarire mushingana. Kubera yuko muri politique hariho ama ideology. Sivyo? Hariho ama ideology agendera afatiye ku ngendo zo gukumirana. Ibuka micombe ivyo yadukoreye. Ujya mugabo uvuga yuko yarungitswe n'Imana kugira ngo adukomeshe twomoke haba namba kwari kugira ngo aducishe ubwenge haba namba n'umunyamakosa. Ujya muntu yagiyeho ku bwende bwiwe, ariko hari ikintu kibura mu mukuru nyawe, kuko hariho umukuru ari ku giti cy'ubukuru, ariko hariho icyo ategerezwa kurangura mu bantu. Icyo kintu agomba kurangura mu bantu nuko agomba gukora ku buryo abantu baba à l'aise, bagira la paix dans le cœur. Iyo akora ku buryo abanyagihugu ajejwe, abenegihugu ajejwe batafise la paix dans le cœur, haba hari ikintu habuze, badatekanye mu mutima, haba hari ikintu habuze kugira ngo abe umukuru arungitswe n'Imana, aba ari gice. Kuko ategezwa kuba afise ibyo bintu bibiri ntimuvyibagiye. Haba haragahaze rero, haba hari igihaze, haba hari igihaze kuko ico Imana irungikira buri muntu kuri iyi si nuko akunda bagenzi we nk'uko Imana yamukunze. Iyo cyo kintu atagikoze aba ari umunyamakosa, nukugenda direct mu muri rudahera. Reka tuze cyane niko bimeze kandi bene abo bantu Imana ntibemera. Muze muramenye iyo muri ko muravuga ibintu byinshi. Yesu yavuze ati, Imana yavuze iti, ibwirizwa nyamukuru ndabasigiye, kunda mugenzi wawe nk'uko nabakunze. Ntuze wiruka inyuma yanje ngo ndagukunda Yesu, ndagukunda. Yesu iri sanfu ari kwije. Me iyo ugiye ugakunda abantu washaka ukamwihorera, avuga ati uyu ni sawa. Nka wa wundi yava ahantu agiye mu misa agaci ruhande y'umuntu agwaye akamutaho ngo agiye gusenga iki utakunze mugenzi wawe adakoze neza. Aho bayakoze amakosa. Nico gituma rero nsaba nshimitse yuko umuntu abuze kimwe muri ivyo bibiri, kuko ifo d'abord kuba umukuru, hanyuma nturangure ivyo Imana yagutumye ntacurico. Uzogenda imbere yiwe ngo Mana naragukunze warancu wankunze gutanga. Hari kuba umukuru no kurangura ivyo Imana yagutumye cyane jodi cyane. Aha muri kahise uri umukuru w'igihugu, kumbure n'igihe wari cegera cy'umukuru w'igihugu, hari aba bantu bihambirira kuri iki gikorwa ciza c'Imana cyo gukurikirana byo gutoza amakori. Wabonye tumvikane ikintu ca mbere, jewe nabutse mu 1953 mu 1963 na kangahe hajya mu Kayanza, umunsi w'isoko wasanga hari abapolisi bahagaze bariko barasaba ibitabo vy'ikori buri muntu. Babikora cyane muci kugira ngo barabe yuko umugabo wese afise ku myaka 19 yasoze,
babikora muki kubera yuko wo babaza bagasanga tasoze yaca yirukanga kuko ni gihe cikawa agaca yirukanga kuriha ikori akaca yibandaniriza gakora ibyo ashatse. Abarundi baramenyereye barazi gusora. Jewe nta muntu azozambwira ngaha mu Burundi yuko hari umurundi yibaza yuko yicaye ngaho atazi yuko ategerezwa gusora. Kubera iki? Barazi neza yuko hari amazu ya leta, barazi neza yuko hari amabarabara, barazi neza yuko hari amashuri, barazi neza yuko hari amavuriro. None ayo mafaranga yo kubaka ivyo ava hehe? Ariko tutaraje kuri ariko perezida tutaraje kuri abo bategeza gutanga amakori, mvuga babihambira ku gikorwa cyo kuyatoza, warababonye? Barahari barayatoza kuko nakazi nka kandi ukuntu umuntu arangura akazi ico nikindi ariko kuva na kera narindi amakori yaratogwa bitegwa nico yamara. Urazi yuko namagi bayatora bagashira umwami nibindi igihe wari umukuru w'igihugu amakori yaratogwa kwe agaca tumbera neza hajya mu isandugu ya leta niyo yaza abari ngaha barambera temwe twaratoza amakori. Hariho abantu batari amakori buri mezi 3 twarakora inama ya inspection générale de l'État, hanyuma twari dufise urutonde rw'abantu bari en retard twarabiruka inyuma bayatanze yacagenda muri caisse de l'État, hanyuma akagirira no n'ibintu biri akagaruka akagirira neza bene igihugu cyane gose. Naho twari dukenye urumva ko twakora mumena tugira ibiki mumena ariko twarabikoze ariko ntaje nagaruka reka ariko twarabikoze kuko twarageze igihe turicara turumvikana yuko kumena taco bimaze. Noneho ibintu bica bigenda mu buryo ya kori ryaza hakwirirwa tuza kugura amasase niki aya mbere tuyafata kugira ngo dushobore kubakira. Nuko nyene icubahira takihari yari kukubwira ko ari byo tukabakira kugira ngo biinstall bamere neza, abandi tukabakodeshera z'amazu kugira ngo bashobore kwiinstall bamere neza. Tugasha dutangura gupanga ukuntu binjira mu nzego z'igipolisi n'igisirikare n'ibiki. Ivyo ni ibintu byose mwari hambiriye ku gikorwa cyo gutoza amakori no kuyakoresha icagenewe. Ni yari tegeko, nta leta ibaho idatoza amakori mu nshani. Ashobora kuba make ariko gutoza ikori ni tegeko. None ubundi se leta yobaho gute? Yobaho gute idatoza amakori? Uyu president de l'Assemblée nationale ngaha yirirwa arakora yinjiza amafaranga ariko ibikorwa akora bikeneye guhembwa. Bisigura rero yuko hariho ukuntu société organize, hariho abakora baproduiza bagira ico bita mu gifaransa une plus-value kugira ngo haza karusho tugurisha. Hanyuma akaja haba ministère ijejwe itunga ry'igihugu igapanga karere kugira ngo muri education hariya hajaya niko bimeze. Ivyo navyo ntubizi. Reka ndagaruka president Domitien akabazo gatoyi we mu nama nkenguza amateka waragiye umugabo waci umenga ntiwagumyeyo wanse ko ico gikorwa mu gikorerayo cy'ubuko simwe mwadukuyeyo mwadukuyeyo cewe no uvuga nsubireyo ariko wavuyeyo bataragukurayo kumeye watawe kuzura aya nshobora kuba nari mfatiriwe ahandi ariko kumva kumfuta mwadufuse nk'abafashe itegeko umuntu yo bigenza gute kwatango mvise ngo nje yo kungufu. Reka rero tugaruke reka tuje rero kubera igihugu kiya gihe abene igihugu baratanga amakori bagoronokewe. Umva rero ndakubwire niwe uvuga kijya gihe n'iryari gihe nari ndahari igihe wari mu baganza shawara twenza wewe ntawe no kwifuriza gutwara nka kiriya gihe oya kuko igihugu ni cari kiryoshe kiryoha gute? Igihugu kiryoha gute? Igihugu kiryoha iyo kiri mu mutekano, abanyagihugu bagakora ukabona bahita batwenga. Ariko iyo uvuye ngaha uduka mu Bugarama ukagenda ivyatsi biri mwibarabara, bya byatsi biri mwibarabara ntushobora kuvuga ngo ni byiza. Iyo uri kuratembera ukabuzi yuko ufise bene wanyu bariko barayerera mu misozi bahangayika abandi bari hanze ntushobora kunezerwa. Nico gituma mu migambi twari dufise urazi ko twabifatiye iyo twari turi iyo twagiye Arusha n'ahandi, ariko twagiye twirukanga kugira ngo abarundi bose batahe tugira imana muradukundira murataha. Jewe ujya munsi akaguru naciye nshira mu gasonge ko jewe ntirukanga ngo ndahagume nshaki. Ariko arakantu wagume uvuga uti ari gihe mwabumba bamena abo abamena ntiwavuza bari bo mugabo barabuza amakori patangwa
ikori ryari kuva he mbona kubwire uri kurivugisha ibintu uzi ikori ribonekeye abantu bariko barakora bagasarura me iyo hari intambara abanyagihugu babama bafise intekera ku mutwe birukanga ntibashobora rero gukora ngo uvuge ngo barashobora urumva natwebwe twagerageza kubaho kugira ngo tutamigwa avec utuntu dukeyi twari dufise tukaza tudukora buhoro yaba muvandimwe araha agehari nawe yari kukubwira yuko yigeze kuza kunsaba miliyoni niba ari 110 nkazibura muha 80 ariko naho nyene nahendahenze kugira ngo aboneke ubu murayoragura umuyoro mugatwara ubunya nta wasiwasi je urabona naje ndanoshora ko nawe urashikirwa none ico gihe ntivyashobora byabakora nuko muhimiriza rero abene gihugu batangikora umva muri transition mu gihe ca transition igikuru kwari guhagarika intambara igikuru kwari uko intambara ihagarara hanyuma abarundi bari hanze bagataha c'était ça le défi nicyo gikogwa nari njejwe kandi nagitunganije kwe hako igihe mwataha we wari ngaha daye wari ngaha daye abaje gihe patsurya president de l'Assemblée nationale twageze kuvuga nari ngaha mu misozi n'abandi bamwe ngaha twaravugana bamwe bashaka bamwe bakantuka ariko nkavuga ni kuzima tuvuganye hanyuma bukeye kabiri ati bitega wana umwakagenda kavuga ati kijya kibwa cigi president kameme kirakunda igihugu jewe umuntu abuze kijya kibwa cigi president kirakunda igihugu acangira nti niba nivyo utikaze mari mwaka gukunda igihugu nivyo ni ka reserve positive ariko baratevye igihe bagira ati bya bindi bavuga shani byitsa uzoze duhurira Dar es Salaam mimi nilienda kule hanyuma duhurana nyakwigendera turicara turahagarara dukora ikizingi kinini turavuga turatwenga kabisa Dar es Salaam ku buryo abatanzania n'abaganda baturavye nyuma duhejeje barambwira ngo hewe nti ngo bajya abagabo wabahaye iki nta na kimwe ngo n'ubwa mbere tubonye umuperezida w'i Burundi na nyakwigendera bahagarara bari mu bandi batwenga ati twebwe ntitwari bwigere tubona amenyo yiwe ndakubwiye isinkuru mbarirano hanyuma ayafise jewe ntiyarayo kwerekana yaherekana ishavu ko ashavuye ariko jewe ndonza ko kantu hama tugakora uwo muzingi tugatera ilisuru ngabereka yuko jewe bakuye tuje mu matora jewe nigire mve muri aka kajagari nagize nti ni sawa kwe kandi cyarakunze udufise umwanya mutoyi nzoreke nzobibabwira ni ikibanzo reke ndakubwire ko ico kibazo uheje kumubaza iyi nagenda kizane hi kizane nagenda kizane ngira nti uno munsi birashoboka yuko hoba hari babandi wavuze batoza nabi bagatoza batoreza mu mufuko ni nkuko uvuga yuko iki gihugu atabasuma bahari ngasi mwijuru namba nayo amaprizo ntahari ntibama bafunzwe ibyo nibitoyi nibisanzwe kuko leta ihari kugira ngo iziragorora abo bose bakora nabi ariko tugaruke kuri ivyo by'amakori nyene uri kuravuga yego ujya umuhomme d'affaires cyangwa umunyagihugu asora kuyo yungutse iyo yahombye ukaza kumusaba gutanga ikori uri kuramuhohotera urantegera nico gituma iyo turiko turavuga amakori no kuyatanga tubanze dusubira inyuma twisunge turabe mbega iri kori turiko turasaba niryo nirigezweko kuko je uje kunsaba intuze ikori aho nsanga n'umutahe ngomba kuwuguha nca ndabiheba none ikori kiko turasaba rero ibyo ndiko mbwira abashinga amateka namwe bwabo batwari bari ngahangeza imana yiga bose baraha bari ngaha n'ubundi nico gituma nije mu permis yo kwivuga nabuze nti kintu ndakidudurire ifo yuko baharura neza amakori ukuntu ameze kuko hariho amakori aremera ugasanga umuntu ariko arasubira inyuma canke ugasanga ivyashara ntavyo kubera politique commerciale ishobora kuba itameze neza nihaje bavuga ati trop d'impôt tu l'impôt ico kintu nuko ama tugifise ku mutima no kuvuga yuko igihe urenza hagutera uje imbere ugasanga ya sahani twahora duha ko leta nta kiriko bugaye
nonaho uri kurakuri nimuze muravuga rero ngo gutanga ikori Ari uwatanze- abantu bategerezwa gutanga ikori kandi barabizi nta muntu numwe atabizi nta muntu numwe ashobora kwinyegeza ngo ntashobora gutanga ikori jewe iyo ntaratanga ikori sinumva nditrangiye kuko amahera mba mfise sigwanje niwe utanga mu mutahe tanga mu nyungu oya kugeza ubu ndacaheya heya kugeza ubu ndacaheya heya ariko hari habugara none nkabo ntibaba bagowe donc iyo tuvuga ikori jewe nsubiyemo ibyo navuze kare nta muntu ari ngaha muri iki gihugu afise activité yibaza yuko atagomba gutanga ikori uwo bagibaza ni nk'aba batripota busuma batripota baza barafata ariko umuntu nyabo w'umudandaji arazi ko ategerezwa gutanga ariko honorable Sizo Hagare yavuze ati abakuru bateza gutanga ikori niho usanga mu bakuru nyene ari bo bagomba gukwepa ikori cyangwa kurihunga naho rero mbwira aho simwebwe niwe naho rero mbwira son excellence na inspection generale yuko bayikanura kuko ushobora gusanga bene abo badatanga iryo kori ari bo batuma amakora aduga kubera iki kubera yuko usanga leta yabuze ikikoresha kugira ngo ihemba abo abakozi ba leta alors que yagiye mu mifuko y'abadashaka gutanga ikori il faut être très dur kuri abo bantu no gufata inkoni pe sans pitié utavyumva tahe nico gituma ico kintu wowe uvuga rero byandi tumukuru ntiyambarira inkota ubusa nayikoresha absolument abijya agenda vyemera nkuko ndakubona abo ko bigomba kugenda kandi mugani ninde yabivutse ni Nyangoma yavuze ngo wanka gukobita imbwa ukorora ibibwana ibiki imisega nuko iyo umuntu muretse ntatanga ikori aca yirara none kubera ko abakuru ari bo bokwihutira kutagomba gutanga ikori bo birara jewe ntabwo nzi ko ari abakuru ariko jewe ndaritanga urayitanga kabisa neza ijana kwijana nk'ubu avril ya mars yaheze nararishe warahejeje Yego. none no munsi wohimiriza ababwirizwa gutanga ikori bose ubereka iki cyotuma baritanga d'abord il faut yuko buri muntu ahari afise ibikogwa by'ubudandaji cyangwa by'amahinguriro activité économique yuko gutanga ikori ari itegeko kandi yuko ari kuneza yiwe uti kuki none niba adandaza ngaha akadandaza ibitoke bizoza ku mutwe cyangwa bizoza ku modoka aya mabarabara adakozwe none bizogera ngaho Bujumbura gute telefone zidakora none azokora komande gute urandega n'ubundi bururero nk'ubwo abanyagihugu bacu bagomba gutegera yuko gutanga ikori n'umurimo mwitumo si ibintu byo kubembereza n'umurimo mwitumo ico igisabwa leta ni ikihe no gushiraho ibitigiri bigendeka me aussi bituma leta ibaho na leta nayo nyene no kuyigarukirako gute erega leta irashobora kuyorganiza ikagira abakozi ba leta umuyoro hari hagihugu jewe nagiyemwo simvuga icari ico wasanga aba mu kwinjira ugiye mu biro wasanga abakozi nk'umunani bari hajya bicaye bariko baritera irisuru chef yakenera hakaza umwe abandi bibereye ngaho hanyuma inzego zihindutse n'ahantu usanga abapresident babahindura turesimwa umupresident yaza wundi apresimwa agacazana abandi biwe igihugu umukuru w'igihugu atwara amezi 6 agacabisa abandi birahari wangu muri Haiti yego ariko ubu byaraheze bari mu bindi urumva rero abakozi bakaba muyoro urumva bene ico gihe iyo ufisa abakozi bimbura kimazi ubu ufise umuyoro ugutwara amafaranga batariko barazana umusaruro utuma igihugu gitera imbere nico gituma mu vyerekeye gestion y'igihugu abategetsi ico basabwa no gukora kugira ngo abene gihugu baronke uburyo bwo kwikorera ibyabo batirukira leta iyo abanyagihugu benshi birukira leta kwirigwa bicaye kwandika iki gusa dukeneye igihugu giproduiza igihugu kizani gihinyanyura ibintu hama kikagurisha hanze none uraba ikirato nukugura hanze aka nukugura hanze ibi nukugura hanze none twebwe tuduproduce icunegura nukugura hanze icunegura abene gihugu bateza gutanga ikori no munsi bigira sinda bibazwa niki ubu ntabyo ngikontorora vraiment nabandi ko ndababeshera yego ico nsaba gusa nuko abatware bacu babiraba neza kugira ngo abanyagihugu ntibanigwe ariko na leta ibeho kuko leta itariho nta kigenda nta kigenda kabisa nico gituma ministre wa planification ministre ajejwe finance n'ujya ajejwe ubudandaji
n'abantu ubundi baba bafise temperature yo kugene igihugu kibayeho bavunira akagohe none igihugu kitexporta kitarunga ibintu hanze kibaho mu gushera ariko iyo ugurisha ibintu hanze ajya amadolari urayaronka aho se twirirwa turarira tuba tuyisasira bavunira akagohe none bagira iki tuyaronke ndagusabye ubutunzi bw'iki gihugu aba batunzi bafise ibifaranga n'ibiki bari kubirukanga hanze iga ni mwebwe bafise ibifaranga jewe akawiti stone ni kuvuga ngo ni bifaranga kaya gatoya atani cyo kamazi cyase amafaranga menshi make uzobaza abandi wawe ko araho duhuri bavunira akagohe basawa yafise yabo bayafise ni baze ariko bitegwa na politique nationale kundi imeze politique nationale il faut kwiba politique nationale d'intéressement ituma babona akarusho uje yunguka iyo umuntu wo hanze azanye amafaranga akadandaza atunguka aca yigira je bivyo ndabifitiye experience kuko hari habo nigeze kuzana ndabazana umudagi ikindi gihenzana umugande hanyuma ndabatembereza ndabereka hose ico gihe nari ngishushe nkiva muri bijya by'ubutegetsi hanyuma baca bambwira ngo stay home nguma muhira baca ndabaha imodoka n'umushoferi barazunguruka za Buyenzi za Bwiza baragenda mu mamangazini barahaguruka bagenda mu mabiro hirya no hino bagarutse bambwira ati jewe nditahiye kubera iki aho bashika bose bavuga ngo ushaka gukora iki mpa mahera ndakwereke nuko birukana abantu umuntu gatangura ku mwaka amafaranga atanicura mu marira abantu bikika ngaho basaba amafaranga kugira nico gihugu cyonyene kimeze gutyo ikibi nuko bakavya burya nta mwongo buri satu bidahizwa uya none ahanyene turi aha jewe ntwicaye aha muri iki gihugu cy'u Burundi barahara ariko je vraiment ntabwo urazi ko nisaziye sinciruka cyangwa wase kubavuga ubazi jewe ntubavuga none ivyo ntwari iki ubu hari ico ncera akantu wagumye uvuga uti harinda kuba igihugu icyuka gituma abantu bahahurumbira ewana wewe uri secrétaire général de l'État nyene icubahiro nguriye muzicare mu vyiki arafise abakozi jewe sinshaka kwivanga mu bitanda none kuri ico kintu president Ndayizeye ikintu cy'uturusho abo bantu byoshika bakaguma basaba uturusho kugira ngo bahombererezemo amakori kandi bari bagize kugira ngo baborohereze mu gushinga imitanga hari cokogwa wowe ushaka kungora aho bikorerwa ntuhazi si muri leta hagiye uri nimwe muba muri conseil des ministres nimwe mubiba mubirabira ifi uko mwanka kugira ngo azovyisinya mubirabira kure none ikindi kintu cokogwa kugira ngo ntibabe nuko byanka point il faut réguler ça nta bindi kuko nta uzoza kugufunga nguranse nta uzoza kugufunga nguranse wo mubwira uti itegeko ni riba ryanditse wewe wararangije igihe cawe point niba wahomvye ugara nuko atabyushoboye haza uwundi niko bimeze burya ndababwire kugira ngo dutere imbere ifo une rigueur ubandanije ugatetesha abantu nikujya ufyinisha umwana uzanye ibintu byo gukara rero muri ivyo bintu absolument tugomba gukara kugira ngo dutere imbere tugomba gukara kugira ngo abantu barondera uturusho niba bakumva nabi none ntibashaka abanyumve nabi après tout ndashaje mais nukuri ivyo nivyo il faut réguler cela il ne faut pas kubireka bikaba byinshi hanyuma ukaza kurira ngo vyanse gutayi wowe ubisinya ari wowe uvyemera ibyo ntibifata na gatoya kandi nivyo biri mu bintu bidekuraje abantu bagira bati none jeho kuki kandi ndakubwire burya ibintu ntibigoye muri iki gihugu nakantu nshaka kongerako jewe urabona nabaye vice president umuhutu na buyoya n'abasoda b'abahutu bari bahari kwari kwa kundi nagombye gusereka kugira ngo kuriya nyene hago gusereka kugira ngo nshobore kumvikana n'abantu mbe hagati na hagati kugeza igihe bagira bati tujya muhungu n'umwana mwiza sivyo haragera igihe le 1er mai itariki ya mbere urazi za kosibu zande bijya umunsi mukuru w'abakozi ujya umunsi mukuru w'abakozi bose banungikira ama message ngo kongera umushahara ico nakora nafata nk'iminsi 2 imbere ngaca mpamagara bajya confederation syndicale du Burundi hariho n'indi y'aba boss tukicara tugaharira umunsi wose twisa ministre batatu
bakatubwira ibibazo byose bafise tukabaha inyishu baje batubwira ati umva twavyumvise ariko twebwe ntidushobora kubibwira bari abandi rero mutabibibwiriye twebwe turihorera ariko twavyumvise wacha tubahamagara tuti bazane nabicara kajya muri conseil des ministres nibo bicara mu bibanza by'abaministre bari 29 29 umwe akavuga abaganga bakavuga abanyeshure bakavuga bavuga nk'amasaha 6 mfata note abaministre nibo bicara inyuma jewe barankariye ngo president nguronona amafaranga yambaye aho ni wayononera iki we nawe uratangutangwe ko umucamanza sivyo ntayo nonona jewe narabasiguriye ndababwira nti umva mwabagabo jewe imbere yo gufata mission tufata ordre de mission ko imeze tukarungikira ambassadeur agaca dukorera amahoteli akaturungikira ibiciro byose uko bimeze les frais tugaca tubirungika muri ministère des finances mugaca muduhaye amafaranga abaye make turababwira ko yabaye make kuko byaranshike nko muri New York amafaranga duherana gutyo kubera nahantu hazimba cyane nigihe hari abantu benshi salaire zira plutôt les loyers n'ibiciro biraduga bikaba multiplié par 2 tout hanyuma nkabibabwira ndabasigurira kuburyo nabahaye mission z'amezi 6 bararaba ntumva rero mwabagabo muri ko bavuga ngo ndayonona mwabonye icyo ndayakoresha rero niba mudashaka mbwire jewe nigumire ngaha niba mwambwiye ngo mpagarike inambara nkaba nirirwa ndirukanga jewe ndigumiye ngaha ariko ntimuzoze kudedeba imbere yaje ngo vyananiye baciye bambwira ngo bani bandanirize ambwiye ngo ibandanize ko nawe bari bakeneye amahoro rero burya hariho ini complicité ishobora kuba hagati ya leta n'abantu jodi n'abantu kugira ngo habe une limite de dépenses kuko kugira ngo dutere imbere mes chers amis tugomba kugabanya ama dépenses nukuvuga kujya kwa bashinwa bahora bambara twadushati kuri Mao Tse-tung twebwe ngaha anyuricara ugasanga umuntu ashaka kubaho nkanuze nk'aba Rothschild bari abandi ntavyo tuzoshobora ndakubwiye nuko abantu babeho tugomba kupanda pole pole ariko caisse de l'etat inaja ibarabara ligakogwa ntoze aya internet igakora ijana ku ijana hanyuma les affaires ntushobora gukora les affaires muri iki gihugu udafise internet imeze neza iyo uvuye muri Tanzania ukinjira ngaho i Burundi les prix ni multiplié par 20 30 none ivyo bintu ni nukuvuga ko bizimvye cyane ngaha kubera iki nuko babizimbuke rero c'est possible kuko je hari habo twahaririye ne bagire gute kugira bizimbuke ega nako nyine bakeneye acha ntibivugirwa ngaha oya izovugirwa ahandi hariho abatoza kori tugira turangize n'abatanga kori birashoboka ko baba bakundanye bagakundana abatanga kori n'abatoza kori ubundi bateza gukundana ko bigomba kugenda sinzi n'igituma bagomba gutinyana kwe rero hari gihe nigeze urumva haize nk'imyaka 3 hari hageze ntangura kubaza kontabule wanje ndege ntiboza kunkontorora kugira ngo menye utwo nsigaranye ntatangura kujya mu bitari vy'iwanje yaragiye arabivuga muri obere bavuze ngo ashira umugabo kweri kabisa ariko wisabiye ko batangura kugukata kweri ni nabivuze naivema kandi j'étais sérieux ariko warayabona nayo bakata oya nuko mu mwaka wahera nari ayatari gwanje mbawurije kuza gufata irindi deni ubu munsi sinashaka ico gese sinashaka kongera gufata ideni nashaka njya yiwanje ariko birashoboka ryo gukundanisha abatanga kori n'abatoza kori none urumva umutoza kori n'umutanga kori barabana nta numwe azevita uwundi nta kamaro kuko bankana rero ahubwo bagomba gukorana abazi ubwenge buhanitse ariko budari bwiza usanga ari bari complice abana mayeri usanga bari complice ibyo nabyo si byiza ariko ifo kuba controle kwe kuko burya leta itaronse uburyo nta kigenda jewe ndi convaincre yuko ifo ko abantu basora nukuri ifo ko basora ariko rero ifo ko leta nayo ica amaempo agendeka bari baguca amaempo kagira tugasanga wapi kabisa byanse birashika ariko ndibaza yuko ashobora kuba ama enquête ku buryo amaempo azara amaempo ibyo rero ni ibintu byoroshe bwa kabiri burya twebwe abarundi ifuko tumenya aho tugeze jewe j'insiste beaucoup yuko tumenya aho tugeze kugira ngo tumenye ko tudashobora kuzomererwa neza andehoro y'igihugu cacu
andeho igihugu cacu iya pado salut Nta gakiza kari inyuma igihugu gitera imbere tukaronka ibyangombwa byose abanyagihugu bakeneye natwe tukagira amabarabara agera ku mitumba yose tugaronka umuriro urabona nk'iyi vire ukuntu imeze mu vyerekeye electricité moi je regrette beaucoup je ndi mu électricien de formation iyo ndiko ndaraba amakable souterrain ngaha muri iyi vire birateye isoni nukuri kose none ko bitazikora bizokogwa nabi bizokubona amakori n'amakori ariko twipange twipange uno mwaka dukora iki umwaka uza dukora iki turazi ubwenge bukwiriye harabusaba ibihano nawe aya ntabusaba ibihano wana narahanywe bikwiriye ubasaba imbabazi ndanabeshegwa sinzose ubasaba imbabazi kandi ntabazi ndabahatse oya vraiment nta umuntu wese wo munyamakosa agomba guhanwa vraiment cyane cyane nk'ibi byerekeye imisoro n'iki ifo yuko abantu batanga imisoro serma ntibakavye kuko hari gihe usanga bajya abantu bo muri obere nabo nyene bakavya ugasanga barakwirutse inyuma ibintu bitari byo ukazirigura burana imishatsi kera cyo byaranshikiye shikahongira ni mu mpora iki ariko ibyo nibisanzwe n'ubuzima c'est une lutte ariko ndibaza yuko leta ifise ubushobozi bwose cyane cyane muri iki gihe ifise inzego zikwiriye kugira ngo ishobore gukosora aho hose hadashobotse hanyuma igihugu kigende nko kuri rayi icyizere kirimo rero ndayizeye kabisa ndayizeye urakoze cyane president ndayizeye merci reka kumbure nkengurukire bano batumire twari kumwe hano ariko kandi murumva ko Rufyiri na Ruhongo zari nguge ziziranira nuka hanyuma zarankana ku buryo izo nguge imwe muri zo yari Ruhongo yatoye igihimba cy'iciro iriraba yiravye iribonamwo ikitangura kuvuga ngo wewe Rufyiri niho bakuvuga ngo uri mubi ugasanga rero hari nk'umutoza kori yirigwa aravuga ko abatanga kora aribo babi cyangwa umutanga kori yirigwa aravuga ko abatoza kora aribo babi kumbe niwe asa kwa kundi kwa Ruhongo na Rufyiri reka tubipfurize mwese kuronirwa mu banki no mu byanyu mugira amahoro.